ubu akaba ari wa mwanya wo gukurikirana amakuru mu Kirundi kuri radio Nderagakura. Radio Nderagakura irabibukije ko gukubita inkoshi canke inkoni umwana, ingumu, amakofe, imigere, kumukwega amatwi canke imishatsi, kumurya ibinuma, kumucekangura uburiko uhohotera umwana. Bavyeyi, mwiteho kwama mwubahiriza agateka k'abana banyu. Turabaramukije bakunzi ba radio Nderagakura, turabahaye ikaze ku makuru y'ikirundi ya mbere yo kuri uyu wa gatanu, igenekerezo rya gatanu Rusama umwaka wa 2023. Ingingo nkuru ziyagize nazo nizi: inama nshingamateka yaremeje 100% kuri uyu wa kane integuro y'itegeko rigenga amasezerano yasinywe hagati y'u Burundi n'igihugu ca Turkiya ajanye no kutariha kabiri amatagisi ku bidandazwa hamwe no kugwanya ubutunzi budaciye mu mategeko. Abaganga 43 bakarihirijwe ubwenge mu bijanye no kuvura indwara zitandukanye hamwe n'abamenyesha makuru bahiganywe mu gukora inkuru zishigikira abakenyezi n'abigeme biciye mu mugambi wa Fondation Merck hamwe na Fondation Bonne Action Umugiraneza barahawe udushimwe kuri uyu wa kane. Ikiringo cindwi imwe gusa nico cahawe umugwi urimwe abashikiranganje bamwe hamwe n'abandi bahinga abafasha mu gutorera inyishu ibibazo bijanye n'integuro ya rusansuma rwimirijwe. Izo nizo ngingo nkuru z'aya makuru, aya nayandi ni mukanyisase. Mu buhinga bw'ivyuma turi kumwe na Nadia Nshimirimana, Ana Maria kubgayo ni jewe ngirenda yabashikirize nkuko nari mpejeje kubibabwira. Inama nshingamateka yarize yongera iremeza 100% kuri uyu wa kane integuro y'itegeko rigenga amasezerano yasinywe hagati y'u Burundi n'igihugu ca Turkiya ajanye no kutariha amatagisi kabiri ku bidandazwa hamwe no kugwanya ubutunzi budaciye mu mategeko. Umushikiranganje ajeje ikigega ca leta Audasi niyo nzima yari yaje gusigura imvo n'ivano y'iyo nteguro y'itegeko uburyo burashe ngo nubwo guhanahana amakuru hagati y'ivyo bihugu bibiri ku biciro nyezina by'ibidandazwa, ivyo ngo bikazotuma n'abadandaza bataduza ibiciro uko bishakiye. Tubibaze mugenzi wacu Epimac Bamboneyeho. Mumvo n'imvano iyo nteguro y'itegeko umushikiranganje Audasi niyo nzima amenyesha ko ayo masezerano afise intumbero yo guteza imbere ibijanye no gutoza amakori no guhanahana ibidandazwa mu muco. Imigenderanire hagati y'ivyo bihugu bibiri ifise intumbero yo guteza imbere imigenderanire y'ubutunzi na cyane mu gutoza amakori. Aya masezerano ni inkingi nyayo mu gufashanya ubutunzi, ikaba n'umushinge mu guhanahana ibidandazwa mu ntumbero yo gukinga itozwa kabiri ry'amakori ku nyungu imwe n'unyuruzwa ry'ayo makori mu vyerekeye itozo ry'amakori n'ivyo bihugu bibiri, hatabayemwo kutariha canke kugabanya amakori yategerezwa kurihwa hakoreshejwe uruyeri mu guca iruhande y'amabwirizwa. Nkuko yabandanije abisigurira abashinga amateka ngo ayo masezerano aje korohereza abanyamitahe mu gukora urudandaza rwabo muri ibi bihugu uko ari bibiri. Aya masezerano afise akamaro azogirira abanyamitahe b'ibihugu byacu na cyane mu kuborohereza gukorera urudandazwa muri kimwe canke ikindi muri ibi bihugu atabwoba bwo gutoza amakori inshuro zibiri canke ngo barenganywe. Amasezerano afise intumbero yo gukinga no guhana ingeso yo kudatanga amakori ishobora kwaduka mu batanga kori bakorera muri ibi bihugu bibiri. Nayo mu ntererano z'abashinga amateka kubijanye niyo nteguro, umushinga amateka Denis Karera akaba yasabye ko amasezerano benayo yokorwa no mu bindi bihugu Burundi busanzwe bukuramwo ibidandazwa. Unaravye amasezerano nkaya haba harimo inyungu zitari nke igihugu nk'iki ciwacu kiba kikiriko kirarondera gushika ku rundi rugero mu buryo bw'iterambere cyo gukiramwo. Rero nari nagombye gupropoza ko amasezerano nkaya yogenda akogwa hagati y'igihugu cacu na cyane n'ibihugu igihugu cacu gisanzwe gikura
guhinguramwo ibidandazwa vyinshi. Inyuma y'insiguro zatanzwe n'umushikiranganje abashinga amateka 86 bari bashashe hamwe na 11 bari batumye bakaba baciye batora iyo nteguro y'itegeko 100%. Epimake turagukengurukiye haratanzwe udushimwe kuri uyu wa gatatu ku baganga 43 bakarihirijwe ubwenge mu bijanye no kuvura ingwara zitandukanye hamwe n'abamenyesha makuru bakoze inkuru zishigikira bigeme n'abakenyezi biciye mu mugambi watunganijwe na Fondation Merck ifadikanijwe na Fondation Bonne Action mugira neza umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye arongoye Fondation Bonne Action mugira neza akaba yarakeje abaronse utwo dushimwe abasaba kubandanya bahimiriza abandi mu bijanye n'amagara meza n'inkuru ya Eric Yarankunze. Ubwo bushimwe bwatanzwe bugizwe n'imidare n'impapuro z'iteka vyahawe abamenyesha makuru 31 bakoze inkuru zishigikira iterambere ry'umukenyezi n'umwigeme hamwe n'abaganga 43 bakurikiranye inyigisho zo gukarihirizwa ubwenge mu bijanye no kuvura indwara zitandukanye harimo ubugumba mu mugambi wasizweho na Fondation Meke isanzwe ikorana na Fondation Bonne Action umugira neza irongowe n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye urongoye iyo Fondation Meke Dr. Rasha Kereje avuga ko hambavu y'ivyo bikorwa basanzwe bafasha mu gushigikira indero y'abanyeshuri babigeme aho ngo batunganije udutabo turimwe inkuru zitandukanye zishobora gufasha abana babigeme gukunda ishure kwirinda kuja mu ngeso mbi kwirinda ingwara y'igisukare n'ibindi umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye akaba yarakeje abarose ubwo bushimwe hamwe nabo bigeme bahabwa inyigisho z'ukuntu bo kwitwara neza mu buzima mboneyeho no kubateza cyane mutere muje imbere aha turakeje n'abakuru banyu babitangiye imbere abahawe inyigisho na Fondation Meke abaganga batandukanye mwese turabakeje kubona mufise batoyi banyu batoyi bacu bariko bakurikirana bikomoka kuri Fondation Meke biza gufasha cyane cyane igihugu cacu n'iterambere ku mwigeme ariryo rishira iterambere ku mukenyezi rigaca itera rishira iterambere mu gihugu cacu akavuga ko abarose ubushimwe bazofasha cyane cyane mu guhimiriza mu kibano kuvyerekeye ibibazo bimwe bimwe bijanye n'amagara y'abantu nko gukaburira abantu kugwanya ikumira rikorerwa abafise ikibazo c'ubugumba guhimiriza abana babigeme gukunda ishure kugwanya kurongorwa hataragera ku bigeme n'ibindi umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye agasaba umwe wese kubandanya ko rica jejwe kugira abarundi bagira amagara meza kugwanya ikumira rikorerwa imiryango itaronse ikibondo hamwe no gushigikira indero y'abigeme. Nawe Eric turagukengurukiye ikiringo c'indwi imwe gusa nico cahawe umugugi ugizwe n'abashikiranganje bamwe hamwe n'abandi batowe mu biro vy'umukuru w'igihugu hamwe n'ivy'umushikiranganje wa mbere n'abandi bahinga kugira ngo batorere inyishu ibibazo biri mu gikorwa kijanye n'integuro ya rusansuma rwabe n'igihugu uburaro uburimyi n'ubworozi hari mu mubonano umushikiranganje wa mbere yagiranye n'umugwi wajejwe gutegura ubwo rusansuma kuri uyu wa kane umunyamabanga w'umugwi ujejwe gutanga intumbero y'ugo rusansuma Nikora Ndayishimiye akavuga ko uwo mubonano wari uwo kumushikiriza aho ico gikorwa kigeze mu mukurikire. Inama umushikiranganje wa mbere ahejeje kugirisha urwego rw'igihugu rujejwe gutanga intumbero no gukurikirana ingene ibikorwa bya rusansuma ya bene gihugu uburaro uburimyi n'ubworozi mu gihugu cyacu cy'u Burundi yari inama ijejwe gusuzuma no kurabira hamwe aho ibikorwa bigeze. Muri iyo nama rero abasanzwe bagize urwo rwego bagerageje guca hirya no hino aho ibikorwa bigeze basanga hakiriho intambamyi novuga zijanye n'ubuhinga nico gituma baciye bafata ingingo yo kubashiraho umugwi ugizwe na bamwe mu bashikiranganje bazoza gukorana n'urwego rw'ubuhinga rwari rusanzwe rukurikirana ivya rusansuma kugira ngo izo ntambamyi zose bazice hirya no hino hanyuma bagire ico bashikirije nk'inyishu kuri izo ntambamyi z'ubuhinga narimvuze uwo mugwi bawuhaye indwi imwe no kuvuga yuko mu ndwi zoza utegerezwa gushikiriza icegeranyo nyakubahwa umushikiranganje wa mbere. Intambamyi zimwe naramaze kubabwira ko ari iz'ubuhinga murabona ko ubu tuzokoresha uburyo bwa none kuvuga de technologie nouvelle ivyo rero birasaba ubuhinga butari buke ubushobora gutororokanya neza ibintu byose bizokorwa muri rosansuma kugira ngo dushobore kubishira muri ubwo buhinga eka no kugira ngo turonke ibikoresho navyo nyene ni ibikoresho biva hanze kandi bitege
bitegerezwa gukorwa twisunze uko igihugu cacu gicafye hanyuma nukumenya nuko n'ubumenyi dukeneye yuko bakozi muri ico gikorwa bategerezwa kuronka ubumenyi buhagije kugira ngo bashobore kugikora neza. Uyu munsi tumenye ko ubu tugiye gukora turaba iyo tuja mu 2040 no mu 2060 ariko kugira ngo bishoboke bisaba guhindura ingendo. None twese hamwe turiko dukora iki ngo dufate urugendo tudahigimanga canke ngo tuzimagirike. Vyose mu gukora kandi dukora ivyunguka kugira uko bukeye uko bwije tuze turabona intambwe twateye. Ku isaha 12:36 muri studio za radio Nderagakura tubandaniriza ya makuru mu gisata c'indero ubushikiranganje bw'indero n'ubushakashatsi bwashize imbere mu migambi yabwo ugutanga indero y'akanovera. Ivyo vyashikirijwe no mu munyamabanga ntayegayezwa muri ubwo bushikiranganje Frederic bangira inama mu gihe hahimbazwa umunsi mukuru mpuzamakungu w'abakozi n'akazi akamenyesha yuko ivyo bizoca mu guhanahana ubumenyi mu nani z'amashure kugira ngo abigisha bose bagire ubumenyi bwo gutanga inyigisho ku rugero rungana. Frederic bangira inama ndabibutse yuko ubushikiranganje bw'indero n'ubushakashatsi buriko burakorera ku kintu citwa réseau scolaire kuko dufata yuko ari ryo ziko rishobora gufasha ko abarezi bicaye oturu y'iryo ziko bashobora kuganira umwe wese akavuga ibimugora kugira ubishoboye amuzamure bashobore gufatana urugendo bose bari ku rugero rumwe. Ni naco bituma rero muri ico kintu citwa réseau scolaire hariho ivyigwa vyateguwe haba mu gifaransa haba mu biharuro byo twokwita science muri generale n'amamodire atatu bazotegerezwa kwigisha abayobozi bo mu ntara bo mu makomine hamwe n'abagenduzi bo mu ntara no mu makomine hamwe n'abayobozi b'amashuri hamwe nico twita umukuru wa réseau scolaire kugira abo bose bace bashikira bigisha babasabikanirize ivyo bazoba baronse. Uwo mugambi waramaze gutangura rero mu kw'icumi na kabiri gushika mu kwa kane twarahejeje kubahugura dukoresheje réseau scolaire ku gitabo ca mbere muri ivyo bitatu ndababariye mu gifaransa. Twizera yuko ibindi bizoca bibandanya kugira dushobore gushikira ihangiro biyemeje byo kunagura akanovera k'indero mu gihugu cacu. Imyaka 7 irarangiye uwahoze arongoye Burundi Jean Baptiste Bagaza ari nawe yashinze umugambwe Parena yitavye Imana hari kwigenekerezo rya 4 Rusama umwaka wa 2016 mu kiganiro uburongoye uwo mugambwe zeno nimubona yahaye abamenyesha makuru kuri uwa 4 amenyesha yuko abarundi bazokwama bamwibukira kwiterambere yashikanye ko igihugu mu bisata bitandukanye ngo ivyagaragaje yuko yakunda igihugu n'abene gihugu abakenyezi n'abana mu gushiraho amategeko mashasha abubahiriza zeno nimubona agasaba yuko iryo ragigiwe ryo gukunda igihugu n'abene co ryo komezwa. Kuri uyu wa 4 niho hahimbazwa hano mu gisagara ca Bujumbura umunsi mpuzamakungu wahariwe abatabazi babazimyamuriro ico bita sapeur pompier mu rurimi rw'igifaransa ku civugo kivuga kiti abatabazi babushitse ni imwe mu nkingi z'iterambere rirama. Ibirori bikaba vyari vyatewe iteka n'umunyababanga ntayegayezwa mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano Andre Ndayambaje ni inkuru ya mugenzi wacu Anosiate Ndayizigiye. Mwijambo yashikirije umuyobozi mukuru ajejwe igisata cyo gukinga ibiza n'isibe mu bushikiranganje bw'umutekano Anise Ntibaruta yamenyesheje ko isanganya rya mbere ryabereye mu gihugu ca Australia mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1999 rigahitana abatabazi batanu bariko bagerageza kuzimya umuriro w'icaduka iryo ryakanguriye umurimo w'ubutabazi rikaba ryabaye nk'ifatiro mu himbazo ry'umunsi mpuzamakungu wahariwe ubutabazi. Anise Ntibaruta akaba yamenyesheje ko no hano
umutekano mu Burundi impanuka nk'izo zihari urimiriro iturira amasoko ububiko bw'ibitoro imiduga amazu n'ibindi akavuga ko abatabazi bahabangukira bagatabara ariko ko ico gikorwa cabo gifise intambamyi nyinshi nk'imiduga ikwama ntiyeze ngo ironke vyoroshe ivyuma vyo kuzisanura inyubakwa z'amagorofa ziriko zirubakwa ku murindi munini kandi imiduga ifise ingazi ari mike co kimwe n'inyubakwa zubakwa mu bibanza bitatunganijwe neza bikagora abatabazi kuhashika iyo babatabaje ari nako gusaba ko abatabazi boronka ibikoresho vyo gutabara bigezweho no gukarihirizwa ubwenge kugira ngo akazi kabo kagende neza mw'ijambo nyamukuru yashikirije umunyamabanga ntayegayezwe mu bushikiranganje mu byo bujejwe harimo umutekano Andre Ndayambaje yamenyesheje ko gukingira bene gihugu n'ivyabo mu gihe cibiza ari kimwe mu nkingi ziterambere nayo abatabazi babushitse bakaba ari bo nguvu igihugu gikeneye mu gukingira abantu n'ivyabo niko kumenyesha ko kuvubu buri wa gatatu ugira kabiri wo mu kwezi uzokwama ari umunsi w'imiryango yuguruye mu gisata cyo gukinga ibiza n'isibe mu ntumbero yo gutanga inyigisho z'ubutabazi bw'ibanze ku bantu bose bavyifuza ibirori bikaba vyasozerewe n'udukino twerekanywe n'abatabazi berekana ingene bavyifatamwo iyo babatabaje hakoreshejwe imiduga n'ibindi bikoresho vy'imbangukira gutabara. Annonciate urakenuye inkuru ya nyuma y'aya makuru imboneza z'abakenyezi zisabwa guhimiriza bene gihugu na cane cane abigeme batishoboye kwijukira kuja mu makoperative ako kamo katewe na nini nahazwe Esperance umuhanuzi mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano mu ruganda rwabereye kuri uyu wa gatatu igitega go guhamagarira abene gihugu kwijukira kuja mu makoperative ivyo ngo bikazotuma abene gihugu bikenura bakagwanya ubukene mu gihugu ni inkuru ya mugenzi wacu mfa no guhora Natalia nkuko bishikirizwa na nini nahazwe Esperance umuhanuzi akaba n'intumwa y'umushikiranganje w'intwaro yo hagati iterambere rusange n'umutekano ngo iyo nama yateguwe mu ntumbero yo guhimiriza imboneza z'abakenyezi abakozi baba ba leta canka bikorera utwabo kugira baterere mu guhamagarira bene gihugu na cane cane abigeme n'abakenyezi kwijukira amakoperative kugira haboneke iterambere asaba uwari we wese yitavye ivyo bikorwa kwigira inama no gufata ingingo kucagiye guterera nayo ndayishimiye Esperance yaserukiye Unifam aragaruka ku kuntu iryo shirahamwe mpuzamakungu riguma ryitaho amashirahamwe y'abakenyezi harimo nayo kwiteza imbere akavuga ko ayo mashirahamwe ari yuno munsi ari katera intambwe yiyegeranya mu makoperative akavuga kandi ko ayo makoperative ari yazoteze imbere igihugu amahoro n'umutekano bikazobona gutsimbatara burundu kubwa nini nahazwe Samuel yaserukiye buramatari w'intara ya Gitega ngo birababaje kubona ko naho abakenyezi n'abigeme bariko bijukira amakoperative hari abataramenya gusaba no gukoresha ingurane aha avuga nk'abasaba ingurane bakayimarira mu byo kwinezereza nko kugura impuzu nshasha asaba abitavye ivyo bikorwa kugira inani zo kwigisha abarundi na cane cane abakenyezi n'abigeme batishoboye gusaba no gukoresha ingurane kugira habe iterambere rirama mumenya ko ivyo bikorwa vyari vyitabwe n'uwaserukiye umushikiranganje w'intwaro yo hagati iterambere rusangi n'umutekano uwaserukiye ishirahamwe mpuzamakungu Unifam abahanuzi babura amatari z'intara imboneza z'abakenyezi bashira mu ngiro yangingo y'igihumbi n'amajana 325 yishirahamwe mpuzamakungu ONU yitaho abakenyezi hamwe n'abaserukiye abakenyezi batishoboye. Natalia turagukengurikiye kuri iyo nkuru nino kuri iryo jwi ryawe rero turangirije ko ano makuru turakengurikiye mwebwe mwese mwaduteza abiri hamwe nabitanze mu kuyategura tukakengurukirana Nadia Shimirimana yatumye ijwi ryanje ribashikira n'amasanamu muyabona keye ana Maria kubgayo na yabashikirije amahoro iwanyu mugira umunsi mwiza w'akazi.